Ya social media zitari bwabe nyinshi muno munsi muri rusange nizahe challenge mwaciyemo kijya gihe uno munsi ubibona gute gospel music nyimbaza amana muri rusange? Challenge nuko ibikorwa vyaragorana kubishikiriza abantu benshi mu munota mu mwanya muto. Ariko ubu biroroshe hamwe n'imbuga ngurukana bumenyi biroroha urashira ikintu kuma réseaux inkuru ikirukanga. Kiya gihe ca kera cy'iwanyu gospel yarigeze kuba iri hit cyane novuga ko yari amavuta y'Imana ari menshi cyane, ariko mu nyuma harabaye agacere muri gospel kandi muri ico gihe akaba ari bamwe bari bagiye mu mahanga gukorerayo canke kubayo. Byari bimeze gute muri rusange? Niki cyatumye ku gacerere kaba ico gihe? N'umwana w'umuntu ibintu byose nibishobora kwama bisa. Hari igihe nyine hari igihe cyo kuvuga, hari igihe c'agacerere, hari igihe no mu bihe by'ubuzima busanzwe, hari igihe uri kuriga, hari igihe urongora, hari igihe uja nivyo byose nibaza ko ivyo byose biri mu vyatumye peut-être haba agacerere. Ariko je kuri nivugiye ku giti canje, je aho nigeze kugira agacerere nigihe nariko ndi concentra ngerageza gusohora ibikorwa mu rurimi rw'igifaransa. Ico gihe vraiment naragize agacerere gato mu Barundi no mu Barundi abanyarwanda bavuga bumva ururimi rwacu, ariko nariko ndakora cane mu bavuga ururimi rw'igifaransa. Bakunze open mic, my name is Patrick. Kumwe n'umuririmvyi gospel himbaza mana mu baririmbyi ba kera cyane tuvanye na generation no munsi y'ugaruka turimo, ariko ni nuno munsi nino saha aracakora. Ndakora mukije wongera wibutsa n'akazina abantu bashasha. Ndabaramukije ni Fortran Bigirimana, iyo Kristo umwana w'Imana umurundi. Ni twakumenye mu ndirimbo nyinshi za gospel gushika n'uno munsi uracakora. Abantu bakaca bibaza hari abantu benshi mwakoranye kijya gihe uno munsi batagikora, hariho n'abandi bagikora. Kubera iki wagumye muri ako kantu uvuga ati sinzoheba naho nzoja mu mahanga nzoguma mbandanya kugira ngo shikane ca cifuzo canje nari ifise kuva kera gushika n'uno munsi muri rusange? Je nibaza ko ni umuhamagaro, ni isezerano twagiranye n'Imana. Je nita ku vy'Imana nayo ikita ku vyanje. Rero ndibaza ko nta gahunda mfise yo guhindura gushika ku munota wa nyuma. Nibaza ko Fortran azoba ariko arakorera Imana. Mwakoze mu gihe social media zitari bwabe nyinshi muno munsi muri rusange nizahe challenge mwaciyemo kijya gihe uno munsi ubibona gute gospel music nyimbaza amana muri rusange? Challenge nuko ibikorwa vyaragorana kubishikiriza abantu benshi mu munota mu mwanya muto. Ariko ubu biroroshe hamwe n'imbuga ngurukana bumenyi biroroha urashira ikintu kuma réseaux inkuru ikirukanga. Kiya gihe ca kera cy'iwanyu gospel yarigeze kuba iri hit cyane novuga ko yari amavuta y'Imana ari menshi cyane, ariko mu nyuma harabaye agacere muri gospel kandi muri ico gihe akaba ari bamwe bari bagiye mu mahanga gukorerayo canke kubayo. Byari bimeze gute muri rusange? Niki cyatumye ku gacerere kaba ico gihe? Je nibaza ko ubuzima bugizwe n'ibihe. Rero hari ibihe nk'ivyo n'Imana nivuga buri gihe. N'umwana w'umuntu ibintu byose nibishobora kwama bisa. Hari igihe nyine hari igihe cyo kuvuga, hari igihe c'agacerere, hari igihe no mu bihe by'ubuzima busanzwe, hari igihe uri kuriga, hari igihe urongora, hari igihe uja nivyo byose nibaza ko ivyo byose biri mu vyatumye peut-être haba agacerere. Ariko je kuri nivugiye ku giti canje, je aho nigeze kugira agacerere nigihe nariko ndi concentra ngerageza gusohora ibikorwa
mu rurimi rw'igifaransa. Ico gihe vraiment naragize agacerere gato mu Barundi no mu Barundi abanyarwanda bavuga bumva ururimi rwacu, ariko nariko ndakora cane mu bavuga ururimi rw'igifaransa kuko Imana yari yambwiye en tout cas numva ari igihe co gushikana ubutumwa Imana yadushize ku mutima kure harenze imbibe z'Uburundi. Ntibiba vyoroshe cyane. Uno munsi uri umupapa afise abana batatu, kera wari ukora gospel ukiri umusibateri ukiri umusore, ariko n'igihe itandukanyirizo rihari ryo gukora uri umusibateri gospel Himbazamana. Uno munsi ni umushinga nahe ndazi abenshi iyo bagize urugo rwabo cyangwa bagira umuryango bitaho barakunda ko kariyeri kuyibagira cyangwa bakayishyira hasi ugasanga urugo nirwo rwadominye ruraja hejuru. Bigenda gute muri rusange kuri wowe? Oya Jesse carrière nk'uko nabivuga je n'umuhamagaro nta na rimwe nigeze ndabishira hasi je nivugiye. Hari abandi peut-être bo byabaye kundi, ariko ntivyoroha. Ivyo ntivyoroha kuko bisaba inguvu nyinshi, bisaba ko inguvu wari usanzwe ufise uzikoresha neza, ukamenya igihe co kwitaho umuryango, igihe co kwiherera ngo usengwe wandike, igihe co kuja muri studio, igihe co gutegura video, igihe co gutegura live recording. Ntibiba vyoroshe, ariko ntibisigura ko bidashoboka. Aho uhereye mu gihugu c'Ubufaransa, wavuze ko uno munsi wagerageje kuririmba indirimbo zo mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo bashobore gutahura muri rusange. Kare cari kirundi cyane, birakorohera? Biba bimeze gute? No munsi ukora iki? Ni umuziki gusa cyangwa fo hari ubundi buzima asanzwe akora apari y'umuziki? No, byaranyoroheye kuko ndi umuntu nibaza ko Imana itanze yerekwa iratanga na provision, iratanga n'ibikenewe kugira iryo yerekwa rishike. Jewe ndi umuntu yamye yoroherwa n'ururimi rw'igifaransa n'urw'icongereza ndaririmba rimwe na rimwe, urumva byaranyoroheye hariya. Hama mu buzima sinkora gusa umuziki canke ministère, ndi umuntu ari muri communication marketing, mfise formation ya communication marketing master. Rero ndakora n'ubuzi bwa communication marketing, ariko en même temps ndanafise na studio. Nkora ibintu vyinshi, hama nkaca mba n'umu-entrepreneur, hari ibintu vy'iwanje nikorera. En fait nkora ibintu vyinshi, kandi nibaza ko mu gukora ivyo bintu vyinshi ari navyo bimpa facilité, bituma noroherwa mu gikorwa canje ca misi yose co kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo canke mu buryo butandukanye. Waje mu gihugu c'Uburundi ukagusora urukurikirane, novuga ko ari album ariko ikozwe muri live recording mu buryo busigaye buhari muri kino gihe. No musi live recording izidufasha iki muri gospel? Kera ntitwabibona kera. Ibindi bintu ufise muri rusangi bimeze gute mu gihugu c'Uburundi uzokoreraho? Ndabikora n'ivyo mu buryo bwa live recording kuko live recording igira authenticité, igira umwimerere wayo, uraryoha kuko muribagira ko hari amakamera, ukibagira kuri muri studio, mugasenga mugatazira, hama wabibona ukumva birafise authenticité udashobora kuronka facilement muri studio. Kandi nababwiye ko mfise studio, iyo biba ari vyo gusohora umwanya wose ntusohora par semaine kundwi, ariko nibaza ko live recording iryoha mu buryo bw'umwihariko. Hama ikindi kibazo mwari mumbajije ni ca izindi projet. Hari benshi bababona kera muriko murajya ama featuring kera cyane, ariko no munsi ntibakibikubonamwo. Twitege ko hashobora kuba collabo yaba mu Burundi, East Africa canke mu Rwanda canke n'ahandi muri rusange. Je ndakorana n'abantu benshi. N'ubu ejo bundi hasohotse indirimbo twakoranye mu buryo bwa live recording nyene na Adrien Misigaro wo mu Rwanda. Mbere yaho muri uru rukurikirane nyene nasohoye ndafise impamvu, narakoranye na James na Daniela mu Rwanda, narakoranye na Adrien nyene kuri birakumvira. N'ubu nje hano
mvuye gukora urundi rukurikirane rushasha narukoze mu buryo bwa live recording ariko muri urwo rukurikirane sinakoze ama collabo cane kubera ni projet nakoze mu buryo bwihuse sinaronka akaryo ko umwanya wari muto kugira uhe umuntu indirimbo ayitegure ayumvirize mushike ku munsi wa live recording yayimenye ari à l'aise byari bigoye ariko muri kazoza ama collaboration yo ntiyobura. Ndibuka cyane ko yari gospel mpimbazamana kiye gihe mwayikora mwitanze mwikuye mu mufuko wanyu ata amafaranga muzi ko muzokwinjiza. Nibaza ko n'amasitizo ari bgoye gusohora video ko ari gucanga n'amakoncert amwe mwayagirira mu macaci kugira ngo ntimugire ama stage kuko byari ibintu nyene canke mu quartier nyene donc cari kintu mutinjiza mwaraswa ntimwinjiza byitwa karivuga butumwa ariko no munsi gospel no munsi turayibona bagira ama stage barisha amahera mu kwinjira kugira ngo basubije benshi bace bibaza amafaranga yabo ariko bashaka gusubiza uburyo y'ama stage ko byose abari ivyuma igihe tembere ubona muri gospel no munsi muri rusange mu gihugu cacu cy'u Burundi. Iterambere je kintu numva noshima n'umutima ndiko ndabona abantu bariko barahaguruka bafise umutima w'Imana bagomba gukorera Imana umwe no mukuri wabivuze neza twe ntitwigeze duhaguruka turondera inyungu twahagurutse dufise umutima ukunda Imana ugomba gukorera Imana hama ibindi Imana nta muntu yakoreye Imana yigeze akorwa n'isoni Imana nigeze dukoze isoni rero niba ari ikintu numva nezerereko no kubona abantu bariko barahaguruka bafise umutima w'Imana. So ikiganiro ni open mic nikakaja mubwira abakunzi bawe muri rusange wongera n'abamenyesha nimba n'agasego dufitiye kasama canke mu mpera za December cyane nuko bamwe bavuga ati ureka gukora igiteramo mu Burundi kera twibaze kare no mwaka canke ari mu myaka imbere ucuzita kugira byose nabivuze mu kanya ku maradiyo atandukanye no mu biganiro nagenda tanga narinje ngo turamukanye enda bakumbuye hari ama circonstances yatumye ushobora kuza Imana irabikunda ndaza ikintu babwira nuko ndiko ndabategurira igiteramo nifuza nsengera kugira ngo kizobe itariki 2 z'ukwezi k'umunani mu 2026 urumva mu bisengere je antuka kubwanjye nenda bakumbuye cyane kandi hari na benshi bambwiye ko nabo bari bankumbuye ubwo ko dukumburanye dusenge ico gikorwa Imana idushoboze hama kabisa nditeze ko zoba ari ibihe byiza mu bwiza azora amavuta yongeye kweza zoba ari ibihe byiza mu bwiza bw'Imana. Nagushimire ndagushimiye ndakwifuriza n'ibikorwa byiza nibaze ko turacari kumwe no mu France sikure turaduhana n'abari hari karibu cyane. My name is Patrick na ndagukurikira uyu munsi nawe isura ya radio gusa nabonye akantu ni TFM nabonye botse ibigori ndavuga mu France bino bintu nabikora kuko nzobagendera karibu cyane. Asante sana. Yes ago umugisha.